Itandukaniro riri hagati y'indongozi nziza y'ukuri n'indongozi nabuze ingene nita mugubu ngira ndayita umushefu. Tuvuze umushefu mwese muravyumva. Jewe mporanca kwibariyeri ry'abapolisi nahagarara baje kumbwira bakambwa ngo shefu, nkaca ndababwira ati jewe sindi shefu ndi patiri. Ngo none patiri si shefu? Tahi bambewe, je ndi patiri. Nguratubabarira ngo iwacu mu gisoda no mu gipolisi uwo twubashe tumwita shefu. Itandukaniro, ubwa mbere itandukaniro dufatiye kuho bakuru bukuru abo babiri, source de leur autorité. Ubukuru bw'indongozi nziza buva ku kwitanga kwiwe, kuca amariye abajejwe canke ico amariye ikibano, ukuntu abayeho, akarorero atanga, mpebe mvuge nti kenspira abandi, mbere bakarondera kumukurikira, kumwigana, uko yitwararika gutorera umuti ibibazo bihanze abantu abaciye ko bose naho batoba bajejwe. Ubukuru bwiwe muri make buva ku Mana, yo yamwitoreye ikamuha n'ingabirano zikenewe kugira ngo abereke irumara abo yamushinze. Umushefu nawe, umushefu bukuru bwiwe buva ku gihagarara afise mu nzego ndongozi cankwe mu vyajejwe, bukava kwikete bamuhaye rimugena muri ivyo bintu, buva kuco yatorewe naho ataco yoba arakora. Ubugira kabiri itandukaniro dufatiye ku kuntu abona ibintu, la vision. Umushefu atunganya ibintu uyu munsi n'ubu nyene uko abisanze, akagwana nuko bigenda neza, birabaye nta kwibwiriza, pas d'initiative. Indongozi nziza nayo aratunganya neza ibihari uyu munsi, akongera akarazwa ishinga no gutunganya ibizoza, arigisha abantu ashinzwe kugira ngo buguruka amaso babone iyo baja, ntibagenze ituntu nk'uruyuzi, mugabo babone iyo bava niyo baja, bakurikira ivyo babona neza. Aramurikira abajejwe. Tandukaniro hagati y'umushefu n'indongozi nziza kandi ubugira gatatu dufatiye ku kuntu abona abajejwe. Umushefu abona ko abantu arongoye ababonamwo abantu bajejwe kubahiriza no gukurikiza amategeko abaha gusa, hanyuma ibintu bikaranguka biba bibaye aba executor. Nta kindi mupfa, nta kindi mupfana atari uko wubaha itegeko yaguhaye. Ariko indongozi nziza dufatiye ku kuntu abona abajejwe, abona ko arabavukanyi ashinzwe kandi abwirizwa gukirurutsa igikorwa bahaye, akarondera ko kibakirurutsa batera intambwe biyumve, niho abari kararera n'izindi ndongozi zo mu misi. Tandukaniro dufatiye ku kuntu bakora ibintu, uburyo bwo gukora. Umushefu avuga ati ntabonetse nta gikorwa, ahimbagwa nuko igikorwa cakozwe kandi akabona ko ari we yagikoze. Ategeka ati kora ibi,
ashaka ko biranguka byonyene. Na indongozi y'ukuri we wavuga ati ivyo birakunda turi kumwe ntimugira ubwoba. Raba ingene tubikora turi kumwe birashoboka. Imana iduhezagiye tuyigamburukiye tukabikorera hamwe dushashaye kugamburukira Imana no kurangura ico ishaka. Umushefu arajera, indongozi respira.